ushaka kurungika ibintu bikuye muri telefone ubishira mu mashini canke ubikura mu mashini ubishira muri telefone ariko ukaba udafise USB, ntugire ikibazo. Uyu munsi ndakwereka ingene ushobora kubirungika ukoresheje Xender telefone na Google Chrome y'imashini. Ugura Xender telefone yawe, kizire kugara Xender utaraheza kurungika ivyo ushaka. Hejuru à droite murabona uturongo dutatu. Sionda ama connect PC. Dufise etape zitatu ducako kugira ngo imashini yacu ibe connecte kuri telefone yacu. Etape ya mbere niyo kugura point d'accès, ni partage ya connexion muri telefone yacu. Notez bien, urugura point d'accès ariko connexion canke réseau mobile iguma yugaye. Ubikoze yuguruye hari gihe bidakunda. Munsi kuri step ya gatatu murabona ibiharuro byanditse 192.168. Ivyo biharuro bavyita adresse IP ariko ntabyikwiriye. Kugira ngo bayiduhe yose, kugira ngo igaragare yose, isaba ko ugurura point d'accès ya telefone yawe. Iyo adresse IP niyo tuza kwandika muri Google Chrome ya machine kugira ngo dushobore kubiconnecta. Kugira rero igaragare yose bisaba ko ugurura point d'accès kuri telefone yawe. Mu kugurura point d'accès benshi murabizi bisa hejuru, usonde kuri icone ya point d'accès hama ongera uduze usonda kuri set go usubira inyuma. Murabona adresse IP irakwiriye kuri step ya gatatu. Step ikurikira niyo guconnecta machine yawe kuri iyo point d'accès dojeje kugurura. Iyi ni ordinateur murabibona, usonda kuri icone ya wifi. Murabona ko imashini yayitoye point d'accès ya telefone yanje yitwa iga. Usonda ku izina rya point d'accès yawe, amugasonda kuri connecte, amukandika password mugihe point d'accès yawe irimo password. Je kwandika password, usonda next, amukarindira ikaba connecte. Murabona yaje kuba connecte. Step kurikira ni kugurura Google Chrome ya machine hama wandike ya address IP iri muri Xender. Ifishe mubona yanditse ko example 1 niyo nshaka kurungika muri telefone yanje. Iyi ni address IP twandika muri Google Chrome. Uciyandika muri Google Chrome ukuyibona muri Xender ya telefone yawe 192.168.43.223 double point 33455 amucyonda entrée. Usonze entrée bacha bagusaba utange permission muri telefone yawe. Usonda accepter. OK. Usonda confirmer muri Google Chrome. Telefone yahejeje kuba connect. Ubu ndashobora gukora transfer nkoresheje ordinateur. Ndinjiye muri telefone, murabona n'ama dossier ari muri telefone yanje. Hari dossier nshaka gushiramwo ya video nabereka yanditse ko example 1. Dossier ngiye yitwa video, ndinjiye i dossier. Iyindi video iri muri telefone yanje yanditse ko example 2 iri muri telefone nza kuyishira mu machine. Ungira nkure mu machine nshire muri telefone kwanza. Sonda kuri upload file. Hamurano ninja mu machine, sonda kuri desktop, nibuka ya video iri kuri desktop. Hama sonde ngiya video yanditse ko example 1. Hama sonda open. Sonze open guys, kitangura kuza direct video. Ngaho iri kiraza no ngaho murabibona ku ruhande aha ni muri telefone muri Xender ikikwereka kiri kiraza. Hama video irashitse. Murabibona ubuyinjiye muri telefone. Urejo ngira nkore muri telefone iyi example 2 ndayishire mu machine. Icyo ukora urayifyondako ishaka kurungika. Hama ucyonda kuri aka icone aha ruhande ya upload file kakatereshaje. Ugifyonde icone cyayiteshaje direct kinjira muri machine yawe. Kuri machine zanyira za guhita yinjira muri machine. Iwanje nkoresha iyindi application yitwa internet download manager ituma ibintu byihuta.
kubayikeneye mubyandike muri comment, nzobereka ukuntu muyitereshaje mukayinstalla muri ordinateur zanyu. Internet download manager iranyeretse yuko fichier yanje yaje gushika, nja kuyiraba mu mashini. Aha kuri download urayibona ni iri muri dossier yanditse ko video, urayibona ngiyi yashitse indani exemple 2. Sonda subscribe menye byinshi kugiye, like and share kuba kunze video kugira ngo bimenye benshi. Ufite ikibazo n'ibindi byinshi ushaka kumenya ubisige muri comment.